umubwire ngo intambara si yawe ariko niyuhoraho. Bene data n'ukuri, ubundi iyo ntambara niwe yiremeka yo kuvuna yo kwica, ariko yiyambure uyiherereze kuhoraho. Niwe yamenyeye kurwana intambara, niwe agira gutsindanishirize. Sema amena. Muri iyi minsi narwanye intambara ikomeye y'intundura. Iyo ntambara ndayirwana igihe kitari gito. Muragomba ko ndayibabarira? Nawe yo gutuma ushobora kunesha, Imana iguhezagire. Narwanye intambara iteye ubwoba. Iyi ntambara narwanye, nari mfise itongo ahantu naguze. Maze rero iryo tongo Kristo Yesu nahabwe cyubahiro. Ndabasabe mwese mugorora ibiganza turamukanye, uhereye ku ishengero n'abakozi b'Imana. Mwese turabaramukije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndanezerewe cyane kuko uyu munsi Imana inteye iteka riruta yandi, kuko inyemereye kunzana hano ibuvyeyi kugira ngo ndamukanye na bene data, mbane n'abakozi b'Imana. Kandi mva hariya mu Kamesa, niryo shengero ry'Imana nkorera. Bene data, abakozi b'Imana badutumanye intasho, mwongere mugorora ibiganza muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Numunezero ukomeye, ndashimiye Imana data wa twese kuko Imana itugiriye neza, yadukoranije. Kandi nidukoranije twenyene, idukoranije hamwe na mwene data twabonye kuva hariya muri Amerika, umwe mu bajedeo. Kandi amaze kutubwira ijambo ryiza, ijambo ry'ubushobozi bwa mpwemu yera, ingene Imana ikora, Imana ingene irwanira umuntu. Naho abantu bavuze ngo birarangiye, ngo kansere irakwishe, ariko arashishikara arabaho. N'uyu munsi ariko arakorera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimiye abavyeyi bacu kuko batwiyumviriye ko bashima ko twobana n'ishengero ry'Imana hano ku misiyoni. None rero nabo Imana ibahezagire. Tugiye gusoma amajambo y'Imana mu mwanya mugufi, ariko aya majambo tugiye gusoma akubere manini mu bugingo no mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Twakire Bibiliya zacu dusome amajambo y'Imana tubona muri iki gitabo ca Yobu. Yobu igice cyaho c'indwi, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Aya majambo y'Imana niwe yakurikirana neza ukayategera, araza kukwereka icuri. Kandi aya majambo y'Imana niwe yashira ku mutima, ukugurura umutima wawe, uraza kwakura insinzi. Abifuza insinzi mugorora ibiganza turabe. Imana ibahezagire. Haravuga ngo Yobu igice c'indwi umurongo wa mbere. Mbega umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara? N'imisi yiwe ni nk'iy'umucangero. Mwese muvuge ngo amena. Akazina nitwa Ndayizeye Albert, kuko mwavyumvise nkorera ishengero ry'Imana mu bubwiriza bwa Kamesa. Kandi twamaze gutanga intasho, maze kumenya ko ndibuze hano, navuganye nabo mu rugo, hanyuma rero nabo baca barantumana intasho, nazo nyene muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndagomba ko turirimba igice kimwe c'indirimbo y'Ijana n'umunani.
Tuca turirimba rero iki gice cya kabiri, kandi aha ubutumwa bwatanguye. Mwakire iyi ndirimbo y'108, hanyuma turirimba igice cya kabiri, kandi umuntu wese aririmbishe urwiye rurimi n'akanwa kiwe. Je ndi umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkugwa mu vyaha. Je ndi umukristo naho noterwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Je ndi umukristo nkaba umusoda imunambara ndwana n'ivyaha. Umugabisha n'umwa Yesu nitwaba kumwe nzokwamantsinda. Haleluya! Mbega weho nguri umukristo ukaba niki? Twamaze kumva ijambo rikomeye. Ijambo tumaze kumva ni ijambo ryavugishijwe n'uyu muntu w'Imana yitwa Yobu. Aratangariza amoko n'amahanga, aravuga ngo umuntu akiri mu isi abari mu ntambara. Mwese muvuge ngo amena. Umuntu akiri mu isi abari mu ntambara. Nagize ikintu cyo kwigishwa n'Imana, nza kumenya umuvyeyi umwana amara mu nda yiwe amezi 9 yatacagoranye, kandi uyo mwana ari mu nda muri ayo mezi yose. Naho nyina wiwe yotsitara ngo amubwire ati mpore mama. Naho nyina wiwe yobona imvura ishoye ngo amubwire ati twiruke tuje kugama. Nta gwimo nta ngorane ari mu nda ya nyina wiwe. Ariko ku munsi avutse, kw'isaha no munota avukiyeko, ijambere nabonye aca atangura kurira, induru ikaja hejuru. Nariyumviye ni kubera ikamezi yose 9 yaramaze adakakaza, ariko ndiyumvira nti kwashitse mu isi intambara iratanguye. Abavyumva gutyo muvuge ngo amena. Ndamenya ngo umuntu wese akiri mu isi abari mu ntambara guhera ku ruyoya. Wewe kukiri mu isi uri mu ntambara. Bene data ko muri mu isi muri mu ntambara. Bakundwa bakozi b'Imana ko turi mu isi twese turi mu ntambara, ariko turafise umugabisha azoduha kunesha. Sema amena. Maze rero kuba mu ntambara si icago, ariko icago nukuneshwa. Kuba mu ntambara sakatabonetse, ariko akatabonetse nukuzigwamwo. Ninde ashobora kunesha intambara? Umuntu ashobora kunesha intambara, hari ikintu cya mbere abanza kumenya uwo banigana uwo ari we. Utarakamenya uwo munigana uraneshejwe mu gitondo, intambara itangura saa 6 wahejeje kuneshwa. Ariko reka tubanza turabe abo tunigana abaribo. Icete Paulo yandikiye Abanyefeso igice 6 umurongo w'10. Some amajambo y'Imana. Abanyefeso igice ca 6 umurongo w'10 haravuga ngo ibirwanishwa vy'umukristo
ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa murwanizi. Kuko abo tunigana uce kwa karongo, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru, uwo n'umuce wa mbere, n'abafise ububasha, uwo n'umuce wa kabiri, n'abaganza iyi si y'umwiza, uwo n'umuce wa gatatu, nimwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwabira ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi umeze gute? Mubi. Kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye, icubahiro kibe c'Imana. Pawulo uyu yamenye byinshi kuturusha, kuko yarashitse mu ijuru rya gatatu, abona amenya n'ivyo umuntu atemerewe kuvuga. Mu byo yazanyemwo arahishurirwa, aramenya ko umuntu wese akiri mu isi aba ari mu ntambara. Kandi amaze kubimenya, amenyeshwa n'abo tunigana aba ari bo, amenya n'amazina yabo, maze araheza arabatubwira muri iki cete, icubahiro kibe c'Imana. Maze rero aravuze iri jambo rikomeye, aravuze ngo abo tunigana, dusanze tunigana n'imice ine y'ingabo z'abagwanyi. Kandi navuze ngo abo turwana, erega bene data, kurwana n'ukunigana biratandukanye. Mbega umuntu agukubise ikofe uwundi akamwongera irindi, hakagira abantu bagira bati bangwe bangwe bangwe. Hari naho numwe yaraneshejwe avuga ati iyo batakumbuza nagira nakwereke. Mugabo nawe yamaze kuri yaraneshejwe. Ariko nimwumve itandukaniro. Abo tunigana, abo tunigana nafata ikoti, abo tunigana nafata ukuboko, afata mwizosi, kuko araniga. Wewe utahasigaye arahasigara. Ivyo arabizi neza. Nabo munigana sabo mu Rwanda. Abarwanya ni benshi bakiriho, ariko abo munigana n'umwe muri babiri. Yesu nadutabara. Araheza aravuga abo tunigana, aravuga umuce wa mbere wabo tunigana, aravuga ngo ni mwe mu mbi z'abakuru, atari musitanteri, atari guverineri, atari runaka, ariko imwe mu mbi z'abakuru. Bene data, izo mwe mu mbi z'abakuru tugomba turabe ikintu kiranga umuntu ko ari umukuru. Umukuru arategeka, umukuru aravuga arikijana, umukuru ategetse urabikora, utabikoze urahanwa. Tunigana ni mwe mu mbi z'abakuru. Erega bwa bundi ni wamaze kumenya kuri mu ntambara, ukamenya abamunigana ko ari mwe mu mbi z'abakuru, nico gituma ubona wisanga muri vya bindi utamenye ingene bashitseyo. Urisanga watukanye, urisanga wavuze nabi, urisanga wabeshe. Hari mwe mu mbi z'abakuru, izo muranigana ijoro n'umutaga, igitondo n'umugoroba, ariko urwana unesha. Yesu azokugororera. Sema amena. Imwe mu mbi z'abakuru, imwe mu z'abakuru, mbi z'abakuru zirategeka. Umuntu akisanga wamubaza ngo navyisanzemo, ngo sinamenye uko vyagenze, ngo ngize gutya nsanga niko navuze, ngo nsanga niko nakoze. Imwe mu mbi z'abakuru. Abo nabo tunigana n'umuce wa mbere. Umuce wa kabiri dusanze ngo ni mwe mu mbi z'abafise ububasha. Bene data, umuntu ashobora kuba mukuru mugabo ntagire ububasha. Oya, ndabaha urugero. Umuntu arashobora kuba mukuru mugabo ntagire ububasha. Urafise urupangu, tuvuge upangishije.
hakaza umuntu arupanga, mugabo wa muntu akanga kukuriha amezi 2, 3, 4, 5. Noneho uributse ko ufise inshuti, ashobora kuba ari musitanteri cyangwa chef de zone cyangwa ashobora kuba ari guverineri. Noneho uti ndamwikoreko, ukagenda ukamwikorako, ati byagenze gutyo, mukazanana na wa mukuru n'umukuru ni musitanteri. Mushitse wa muntu abapangiye icyo yishimiye inkomezi, ari mu nzu, ashobora gucisha mu idirisha akaraba, yaraba akabona abagabo 2 baje, mugabo akanga kuyivamwo. Wa mukuru akamubwira ati sohoka, ati ndakwiyamye, ati kandi usubiye kumvugisha ndakwereka. Bene data ni umukuru, kandi uwo mukuru kuko ata mukuru kijuje abaho, kuko azi ubwenge, atungwa nayo yahawe na Rugira agahunga. Ariko none hari uyu mugwi ugira 3, ugira 2 wabafise ububasha. Reka yirukange yikore kuri komiseri. Komiseri ahita ari segisiyo y'abapolisi, ngaba baraje. Wa mugabo akibaravye abarabiye mwidirisha, yisopa nayo yabitse mu isogisi arayazana, kuko arabonye menote, abonye kirwanishwa. Ntihaje umukuru gusa, ariko haje n'abafise ububasha. Muvuge ngo amena. Abatunigana hari n'abafise ububasha, abafise ububasha nagira ndakubwire ngo barakugiriye nabi. Abafise ububasha bagucisha udashaka, kandi bagucisha ibumoso wagomba guca iburyo. Abafise ububasha barakugiriye nabi mu bitari bikeye. Izo nazo twumvise ngo n'umuce ugira 2 w'impemu mbi. Umuce ugira 3 nabaganza isi y'umwiza. Abo nabo barahari. Itegereze murabe ibintu biriko birakoreka mu isi uyu munsi hirya no hino. Hariho ibintu biteye ubwoba umuntu adashobora gusobanura, biriko birakoreka mu isi kandi biriko birakwega abantu biriko birabajana. Isi iriko irajana abantu ukigomba. Uwo nawo n'uwundi muce. Uwundi muce twumvise wa 4 n'uw'impwemu mbi zirwanira ahantu ho mu kirere. Amasengesho yo mu gihe cya Daniyeli, arasenga, amaze gusenga Imana itegeka marayika kuzana ivyiwe, maze ngo segaba ubwami bw'Ubuperesi abitangirira mu kirere. Izo mpwemu mbi zitangira amasengesho y'abanyantege nke, ziratangira amasengesho y'abasenga batejejwe, ziratangira amasengesho y'abasenga bafise ibibazo mu mitima, batihanye, batitunganije n'ibindi bimeze gutyo. None rero reka turabe twumvise ngo abatunigana bisanzwe uhoraho ari mu ruhande rwacu, ninde yoturwanya? Dusome amajambo y'Imana. Tubona hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma. Cete Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho 8, umurongo waho wa 31. Haravuga ngo urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Ko bimeze bityo none tuvuga iki? Turamaze kumva ko umuntu wese ari mu isi aba ari mu ntambara. Turamaze kumva kandi yuko abo tunigana imice yabo 3. Turamaze kumva ko ari impwemu mbi z'abakuru, iz'abafise ububasha, iz'abaganza isi y'umwiza, kandi turamaze kumva neza yuko ari zirwanira ahantu hiyo mu ijuru. None ko bimeze bityo tuvuga iki? Mwene data, nagira ndakubwira ngo uri mu ntambara,
kandi kuri mu ntambara ukwiye kubanza kumenya uwo murwana uwo ari we, kugira ngo umenye ibirwanishwa ushobora gusohora kugira ngo utsinde intambara. Ndakwifurije gutsinda intambara mu izina rya Yesu Kristo. Paulo arandikira iri shengero ry'Abaroma, arabaza ngo ko bimeze bityo tuvuga iki, dukora iki, tugenze dute? Umwami yitwa Yoshafati ategwa n'imice itatu y'intambara. Dusome ayo majambo kugira ngo tuyafatanye nayo. Turasoma mu gitabo ca kabiri c'Ingoma igice ca 20. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Uhoraho aha Yehoshafati insinzi kubamuteye. Hanyuma y'ivyo Abanyamowabu n'Abamoni hamwe n'Abimoyoni hamwe batera Yehoshafati ngo bamurwanye. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati zituratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Tamari, niho Enigedi. Yehoshafati agira ubwoba, agira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda hose. Maze Abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava mu bisagara vyose vy'i Buyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Mwese muvuge ngo amena. Twese twamaze kumenya ko turi mu ntambara. None ko bimeze bityo dukora iki, tuvuga iki? Senga, 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 senga. Uyu mwami Yehoshafati yaratunganye. Maze uyu mwami aho yaravyagiye ku nama. Bene data, nakoze muri uru rwego kuko ivyo ngira mvuge muza kumva mumenye ko sanzwe mfise ico nabiziko. Nakoze muri uru rwego rw'umutekano imyaka ishika kuri 28 kandi nza kurangiza. Ubu none narahejeje imyaka ishika kuri 13 iriko irasozera. Urumva sinabonye bike, nabonye ibitari bike. Maze rero wumve, Yehoshafati aho yari mu kirimba. Ari mu kirimba, hirya no hino barubaka utuzu tureture batwita ngo na poste d'observation. Haba hariko ingabo ziriko ziraraba igisagara, ziraba Gakacira, ziraba Ubuza, ziraba Urengano. Maze rero abona abantu bo muri izo ngabo baje bariruka, baraza baramusanga, baramubwira bati nyene cyubahiro mwami Yehoshafati. Bikubita hasi imbere yiwe baterega, uratewe, utewe n'ingabo z'uburyo butatu. Arabara batondagura amazina. Yehoshafati nawe kumbura yakira, hari ivyuma barabiramwo bibona kure nk'ivyo bita jimere. Kandi umukristo wese akwiye kugira jimere yo mu buryo bw'imhemu. Mwese muvuge ngo amina. Ndakwifurije jimere yo mu buryo bw'imhemu. Maze aritegereza, araraba, arabona ngo bajya n'Abamoni, arabona ngo barya ngo n'Abiseyire. Aratandukanya abarabiye ku myambaro bambaye, abarabiye ku birwanishwa bafise. Arababona, aramenya ati ni vy'ukuri n'abansi. Yehoshafati ngo acagira ubwoba. Mwene data ugize iminsi mu ntambara, kandi izo ntambara ziraguteye ubwoba. Ariko ndakubwiye ngo rema, Kristo Yesu yaratsinze urupfu na kuzimu. Sema amena.
maze rero Yehoshafati ngo agira ubwoba. Ubwo bwoba ntibwamutera guhunga. Uri mu ntambara ziraguhagurukiye, ziraguteye ubwoba, ntuhunge, ntugire icyo wigira, ntiwiyahure, ariko rema Kristo Yesu n'umutabazi. Sema amina. Ngo amaze kugira ubwoba ntiyiruka, ntiyiyahura, ariko bimutera gusenga. Ngo araza ahamagaza abayuda bose bavijya nino, baraza. Bamaze kuza barapfukama barasenga. Bene data, burya gusenga nako kuri kubiri, kuri gutatu, kuri kune. Amasengesho yasenze Yehoshafati amaze guhamagara abayuda bose, ashira ivi hasi, arapfukama, atakambira Imana, aravuga ati Imana yo mu ijuru, twebwe abasavyi bawe ntituriho twiba, ntituriho twonona, ntituriho turoga, ntituriho turabasambanyi, ntituriho turabashakanye, ntituriho turabagizi ba nabi, ariko turi ubwoko bwawe. Mwese muvuga ngo amina. Burya Imana nayo iraraba. Twumvise ngo bisanzwe Uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Igiye kuraba isanga nabo mu ruhande rwayo. Mwese muvuge ngo amina. Isanga n'abantu bihanye ibyaha, isanga n'abantu bayikorera, isanga n'abantu bayisenga, isanga n'abantu bayiririmbira. Iravuga ngo nabo mu ruhande rwanje. Maze yanzikako aravuga, atangura kwibarira, aturabona ingene ba sogokuru wababujije kurandura aya mahanga igihe bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, none heraba baje kukwirukana mu gihugu cyawe. Araheza nkaho yoconganisha Imana n'abansi bawe. Ntiyabari wahagarara muri urwo ruhande, ariko hagaragara Imana n'abansi bayo. Mwese muvuga ngo amina. Murabe ikintu cabaye. Yanga bisanzwe Uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwaturwanya ninde? Mwese muvuga ngo amina. Murabe aka kantu dusome gatoyi tuzinguruye rimwe, mwumve ko umurongo wa 15 aravuga ati nimutega amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ababa Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho agize ati naco mutinya canke ngo muranduke imitima kubwayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni yande. Haleluya. Ramutse uwo muri kumwe umubwire ngo intambara si yawe ariko ni y'Uhoraho. Bene data, nukuri ubundi iyo ntambara niwe yiremeka yo kuvuna, yo kwica, ariko yiyambure uyiherereze ku Uhoraho. Niwe yamenyeye kurwana intambara, niwe agira gutsindanishirize. Sema amena. Uhoraho arisidukira, aramesha abayuda bose, aramesha Yehoshafati. Icyubahiro k'Imana. Tugorora ibiganza duha Imana yacu icyubahiro. Muri iyi minsi narwanye intambara ikomeye y'intundura. Iyo ntambara ndayirwana igihe kitari gito. Muragomba ko ndayibabarira. Nawe yo gutuma ushobora kunesha, Imana iguhezagire. Narwanye intambara iteye ubwoba. Iyi ntambara narwanye, nari mfise itongo ahantu naguze. Maze rero iryo tongo nari narifitiye impapuro zose, bose babizi. Hanyuma rero burya hari abantu bikakaza, hari abantu biyumva ko bakomeye, abiyumva ko bakomeye batari kumwe n'umwami Yesu. Ntuzubatinye, ntibagutera ubwoba, ariko ukomeye n'umwe ni Kristo Yesu umwami wacu. Bisanzwe ari mu ruhande rwacu, twegamiye tumwumva,
tugize gutya tukamwumva, tutambuka tugatambukana nawe, turyamye tukaryamana nawe, tuvyutse tukavyukana. Uwaturwanya ninde? Bwira uwo muri kumwe ngo ntawe, mubwira ngo ntawe. Ngabo baraje abiyumvira ko bakomeye, abiyumvira ko ari gitangaza, bati iryo tongo ni ryande. Barababwira bati iryo tongo turumva yuko ari iry'umuntu, ngo n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana nta kindi kintu yishimiye ngo yango n'umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngabo bari kubisikamba barapima, ngabo baranduye borne batereye hirya, ngabo baripanga nkaho bagomba baje kuryubaka, batanguye umushinge. Nanje ndabimenya, yamana imwe iri mu ruhande rwanje itewe vyuka ryatongo naguha. Urumva turarisangiye, ryatongo naguha erega bararitwaye. Haleluya. Nukuri ivyawe ntawo bitwara, bisanzwe uhora ari mu ruhande rwawe. Ndamanuka sanga mu mushinge, ndabaza nti ninde yakoze ibi? Bati nukuri uyo muntu ntitumuzi. Bati none, ndabaza nti none ko mutamubonye no mumenya gute? Bati gira ikintu gito cyane uhakoreye. Acaza ariruka, nahamagaye guharura ivyatsi, baca baza bameze gutya, ntibagutera ubwoba, bisanzwe uhora hari mu ruhande rwawe. Ntugatinye, mwese muvuga ngo amena. Ngiza gutya mbona barakorasa baraje, babaza kuza nihagarara baturinde, twebwe uratuzi. Nanje ndabaraba, barandaba, niyo mwaba mwari muzi nanje uwondi, iyo mwaba mwari muzi uwo nishimiye. Batangura kubazanya bati mbega uyo muntu ninde, yishimiye nde? Barasubiza inyuma. Bukeye ngomba kuvuga mu ncamake. Haleluya. Bukeye urubanza ruba ruratanguye, ngo duhurire mu basentare. Bakaza bavuga bishira hejuru, bakabwira abacamanza bati murabizi ubu nyene muragiye muri rirare. Ndanezerewe umunsi Imana iri mu ruhande rwawe. Umucamanza umwe arababwira ati mbega banza utekane, wewe urabona ingene wigira, usubire kuvuga uko baguhaye ijambo. None muri rirare sahano abariyo nibikoko, ugira ugiye abapfuye ngo yasivye gusa, ngo n'akazi ngo mubashe kukabura. Akazi babasha kukabura. Bene data, nagira ndababwira, umwami wanje aramburanira, aramvugira, bariko biratuku nibakagutera ubwoba. Oya, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Rwana neza, rwana intambara nziza. Kristo Yesu ari ku ngoma, kandi azokurwanira, kandi azogutsindanishiriza. Sema amena. Naratangaye cyane. Ngaho baraje bazanye isinzi ry'abasurira, ariko n'abantu b'abanyabinyoma gusa bariko barasura. Twarumiwe. Abacamanza bababaza bati mbega uwo musurira ninde? Bakerekana jewe, bakerekana bari mu ruhande rwanje. Abantu bose barumigwa. Ndakubwire, uhora hari mu ruhande rwawe azobanyuranya indimi, azobahindura ukundi, uzotangara. Kandi ndumva hari abantu umwami agiye gutangaza muri iyi minsi. Hari abantu umwami agiye kuneshereza intambara nonaha. Hagarara mu ruhande rwiwe, irinde icyaha, irinde igisa naco, tungana, gendera mu kwera no kugororoka, ugiye gutangara. Haleluya. Iyo babandi bose bati tuje imbere muje kutwereka iryo tongo. Bene data, Imana iteye ubwoba. Bamwe bakajana hariya
abandi bakiruka bakaduga, abandi bakamanuka. Bati none ga afise igihugu cyose. Abantu barumirwa. Umva ndababwirira ijambo. Burira ntigutera ku mpeshi. Bwirwa muri kumwe ngo ntigutera ku mpeshi. Nagira ndakumenyeshe ngo nta joro ridaca, nta n'imvura idahita. Nk'ubwo urubanza rurasomwe, bati pasiteri Aruberi bamushikirize itongo ryiwe, kandi bate ko bamwubahirize. Korora ibiganza nimba utagize ishari. Nawe urakubahirize mu vyawe no mu bawe. Sema amena. Ndatangara ndumirwa. None barashaye, baravuga ngo iki, baragira ngo iki. Iryo teka Imana muri uyu mwaka iringiriye kabiri. Abanezerewe mugorora ibiganza, duha Imana yacu icubahiro. Mana bwira Yehoshafati, ewe mwami Yehoshafati, nabi Buyuda mwese, iyi gitondo irabwiye ishengero ry'umwami. Yemwe abaririmbyi, yemwe ishengero ry'umwami, namwe bakozi b'Imana, umva nimwumve, nimutinye, nimugire ico mwiganyira. Intambara si yanyu, ariko intambara ni yanje je Uhoraho. Mwese muvuga ngo amina. Tumugororera ibiganza, aragahezagirwa. Yahoze anesha, azokwamanesha, kandi n'umwami wanje nawe. Icubahiro kibi c'Imana. Umva neza bakundu wa bene data, nukuri ndumva mu mutima ngo intambara ni nyinshi mu ishengero ry'Imana. Intambara ni nyinshi, abantu b'Imana barazifise, ariko ngira ndagutangarize icyo Uhoraho ashize mu mutima wanje, nawe ucakire. Nagira ndakubwire, tangura uburitegura kubwiramo amaso yawe yoye gusubira gukorora amosozi. Muvuge ngo amina. Abuza amaso yawe yoye gusubira gukorora amosozi. Ububabaro nushire, ubwoba nibushire. Umviriza, araje kugutabara, araje kugutabara, araje kugutabara. Usoma amajambo y'Imana. Yesu niwe mutabazi. Haleluya, Yesu niwe mutabazi. Haleluya, mu ntambara aradutabara. Haleluya, mu bigoye aradutabara. Haleluya, mukabona rero. Haleluya. Yesu niwe mutabazi. Bwira uwo muri kumwe ngo araje kugutabara. Haleluya. Ukuntu reraje niko kunteye ubwoba, kandi abatari ku ruhande rwawe n'umwami wacu baragize ibyago. Ese icoma bacumva aya majambo bakaba barakwegera bati tuvugire ku Mana yawe, kuko ikintu kigira gikoreke ni ikintu gikomeye. Yewe kirakomeye, yewe kirakomeye, yewe kirakomeye. Dusoma amajambo y'Imana. Gusubira mu Vyagezwe igice 33, turasoma ku murongo wa 26. Dusome. Gusubira mu Vyagezwe igice 33 umurongo wa 26. Nta gihwanye n'Imana yawe, ewe Yeshuruni, iziteruwe n'ijuru, izanywe no kugira gute, no kugutabara. Izireruwe n'ibicu, iri n'igitinyiro. Abakiriye ko gutabarwa mwese muvuge ngo amen. Haleluya. Yeshuruni ryari rindi zina rya Isirayeli. Ubundi bavuze Isirayeli tuca twumva ihanga ry'Imana ritunganye kandi rigororotse. Ndabifurije kuba batunganye bakaba bagororotse. Banza urabe umwanya urimwo, wumve kutunganye,
wumve kugororotse, urabe ibyakubujije, utungane ingeso zawe, utungane mu majambo, utungane mu bikorwa byawe. Umva, ndagufitiye igano kuryakire mu izina rya Yesu. Iri jambo riravuze ngo nta gihwanye n'Imana yawe, yewe Yeshuruni, iraje kugutabara. Ndayishima itabara Yeshuruni kwidasa n'itabara Uburusiya. Ntimwakumvise? Itabara Yeshuruni nisa n'itabara Irani na Iraki. Mwakumvise ko? Umva, none abo iza kubatabara, iza kudutabara, ntiziraruwe n'amatabaro. Matabaro muzi icyo ari cyo? Mwaravyibagiye. Matabaro ni iki? Urubangangwe, ikinga. Notebye, ije kugutabara, oya nije muri vuwatiri, ibiraro vyocika kubwo mwuzure, ikarara hakurya, bakaba baraguhejeje. Abagize abadayimoni bakaba barakumaze. Ije kugutabara, ndabwije n'ubwato bwoshika hatagira ikiyaga bugahagarara, bagasanga warangiye. Ije kugutabara, nabwije n'indege ahatagira ikibuga yobura higwa, ubutabazi bukabura. Haleluya! Banza ugorora ikiganza wakirwa butabazi. Ewe Yeshuruni, ndacutinya yugira ubwoba, iraje kugutabara. Iziraruwe n'ijuru. Haleluya! Iziraruwe n'ibicu. Mu gitondo iragenda, ku mugoroba iragenda, ahatagira inzira irahaca. Irazi guca inzira mu kiyaga, igaca indari mu mazi asuriranya. Iraje kugutabara, iraje kugutabara. Bene data, iraje kubatabara. Mwese muvuge ngo amina. Iziraruwe n'ibicu, iraje kugutabara. Nta marinete nigwara miyopi, nije ibitaro nirwara, iraje kugutabara. Abakiri kugutabarwa mwese muvuge ngo amena. Twuname dusenge Imana. Haleluya! Ikibazo ni iki? Unama n'uyu muntu amenye ko ari mu ntambara, abanza yiyumvirize. Umuntu atari mu ntambara yigumiraho kandi nta nico bimutwaye, ariko umuntu afise intambara abona ati intambara ngene y'ubutabazi ni wewe tugira tugiye. Umvije gutabara iri hano, ijireruwe n'ibicu kandi iraje gutabara. Ewe mwana data, nguhure nireruwe n'ibicu, ireruwe n'ibicu si mwene wanyu, ireruwe n'ibicu si runaka, ireruwe n'ibicu iratabara. Nagituririrya, ireruwe n'ibicu iraje kugutabara muri za ntambara zawe, muri amarushwa yawe, muri vya bibazo vyawe. Bene data, iyi iraje gutabara, izogutabara nkuko nanje yatabaye, izogutabara nkuko yatabaye Daniyeli mugobo w'intambwe, izogutabara nkuko yatabaye Shaduraka na Meshaki na Abedunego mu itanura ry'umuriro. Iraje kugutabara nkuko yatabaye. Mwene data, bamutoye kanseri, n'uyu munsi aracavuga, aracagenda. Irazi gutabara. Reka ndakubwira inama, waba uzawupfukama nta ngorane, haguruka uri wibwira ngo najewe ndagomba gutabagwa. Iyi ntebe ntabwo twagiraniye amasezerano ko nzoyigumako. We utaronsa upfukama, hagarara imbere y'Imana uyibwira uti Imana, na vya bindi najewe nuntabara nkuko watabaye Yehoshafati, nkuko watabaye Abayuda mu gihe ca Moridekayi. Iraje, izireruwe n'ibicu, yemwe iratabara. Izireruwe n'ibicu, iraje gutabara. Oh haleluya! Kuboko kwayo gutabara, ndumva mu buryo bw'imhemu kuriko kuragendagenda, kandi iriko irakora, iriko iratabara. Ndumva abantu benshi bagiye kuzoza
bashinga intahe kuko batabaye. Yesu Kristo abahezagire. Dusabe umwongere wacu asenga Imana. Kazi turagushimiye Mana data wa twese, uno munsi uratunejereje, uno munsi udukoreye ibikomeye, uno munsi wadutoranirije ijambo rihembura ubugingo bwacu. Wabonye ko ari ryo jambo ryari rikwiye kuvugwa kuri uno munsi. Turagushima naho tuba turi mu ntambara zitandukanye, uraturemesha ukaduhumuriza. Mbere hari aho uvuga ngo nimuhumure, intambara si yanyu, ni jewe ndayibagwanira. Naho turi mu ntambara mu gatondo, tukaba mu ntambara ku mugoroba, ijoro n'umurango tukaba dufise abo turiko turanigana, ndagushima yuko uriho, wama hafi yacu, wamudutabara, wamuturemesha, wamuduhumuriza. Niyo bikomeye uraseruka, naho amazi yaba yarenze inkombe urakora. Ndagushima Mwami, ishengero ryawe rurayinejereje uno munsi, kandi imitima irahembutse isaha nziza, kuko umuntu wese iri jambo riramuhumurije. Naho ibikomeye byotera ubwoba, uko wagiye urarinda abitwa twitangiye imbere, niko natwe turinda. Ndagushima aya mava afukamye, ndagushima abantu baciye bugufi imbere y'inyonga zawe, kuko abantu bawe baracakeneye ubutabazi bwawe Mwami. Erega ntitwoshobora kwigwanirira intambara duhura nazo munsi y'izuba ngo tuzishobore, ariko wowe userutse. Ndibuka Mwami intumwa zawe zacitse ivutu, imipfunda yabaye imipfunda mu kiyaga. Mwami Yesu wavuze ijambo rimwe gusa, ubwira ikiyaga ngo hora, cereza, kandi vyaciye bigenda uko. Ndibuka abasavyi bawe bariko barabacanira amatanuri yaka, barayaturira gose ibihetangabo vyinshi, ariko iryo tanuri naco ryabagize. Erega n'ubu hariho ibigisa n'ivyo. Umuntu wese ngaho arafise intambara, ukiri muto arafise intambara, ukuze arafise intambara, ariko ico duhuriyeko twese nuko watubereye umutabazi. None aba bene data baciye bugufi, kuko bagwanye intambara bakaneshwa, hari ibyo Satani yabacishijemwo binyuranye n'uvyo wabagombako. Hari imitego umwansi yabateze bayigwamwo, abavuze ibinyuranye n'ubugombe bwawe, abakoze ibinyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga, abakumaramaje bagakora Mwami ivy'umuntu yakijijwe yakwemeye atemerewe. Tubasabiye amaraso, tubasabiye imbabazi, tubasabiye kwezwa, tubasabiye Mwami ngo imvune zabo zongere zimesugwe neza, kugira ngo bemerwe n'ijuru, bikunde babandanye urugendo bazorusozera amahoro. Kuko tugwana intambara ngaha mw'isi, tugomba kuzoshika mu bwami bwo mw'ijuru kuruhuka. Ese icoma ntihazobemwo umuhombe ngo arangirize muri izi ntambara nyene zimuhitanye. Yesu Mwana w'Imana, ubahari utabaharurira, kandi abaha inkomezi zo kubandanya, ubambika ibigwanishwa vyo guhangana n'uwo mwasi. Ijambo ryawe ryame riri hafi yabo, kandi barongorwe na Mpwemu w'Imana. Urakoze kuvyumvise, intambara by'ukuri zirabandanya, ariko turi kumwe nawe, ukatubera umugabisha w'ingabo, tuzonesha nta kabuza. Urakoze icubahiro cyose n'ikibi cawe kuhariye, kandi wejeje, kandi bikenewe byose kugira ngo umusoda wa Kristo yambara ibigwanisha bikwiye kubitanze. Urakoze turabigushime mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Paulo ati narwanye intambara nziza, ati none nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igisibo cy'ubugingo, icyo umucamanza atazi kubesha yasezeraniye abamukunda bose. Ati mugabo si jewe jenyene nzogihabwa, ati n'abakunze guseruka kwiwe bose bazogihabwa. Urahari ufise intambara yo mu buryo bw'umubiri, urarwaye, nawe urarwaje, urafise intambara z'abariko barakurwanya, n'abariko barakwiba, n'abariko barakuburanya, n'abariko baragutuka, n'abariko barakugirira nabi. Vyose uhagarare imbere y'Imana, umubwire vyose mu mutima wawe, ntubicagure. N'uyu munsi aracari ku ngoma,
kandi abantu bose bamuhungira ko arabatabara. Bibiliya ikavuga ngo izina ry'Uhoraho ni umunara muremure ukomeye, abera abagororotsi bawirukiramwo bakironkera amahoro. Nawe wirukira muri uwo munara. Kristo Yesu ari ku ngoma kandi akugirira neza. Dusenge Imana, umwereke vyose ntubicagure. Kristo Yesu n'umutabazi, uko yararejo n'uyu munsi niko azokwama imyaka yose nibe bidashira. Dusenge. Mana data wa twese, umwami n'umutabazi, turagushimiye ku bwoko bwawe bwera ku bw'amaraso. Turagushimiye mwami wanje nyakubahwa, kumaze guharira abari bararwanye bakarwana nabi. Turagushimiye kumaze kubagirira imbabazi. Haleluya! None rero ubwoko bwawe n'ubu baramenye ko bari mu ntambara, bakwiye kurwana intambara nziza. Hari abarwaye, hari abarwaje, nubwo n'ubwoko bw'intambara. Hari abafise ibibazo bibamereye nabi, hari abariko bararenganywa, hari abariko baratukwa, hari abariko barakubitwa, hari abariko baragirirwa nabi mu buryo ubu na buriya. Aka kanya ishangara ryawe rigitaritse amaboko riri imbere yawe, mu izina rya Yesu turarihagarariye. Turahamagaye mu ijuru, ububasha butabara bumanuke mu bantu bawe. Genda haleluya mu bantu bawe, ibisata byisenye, indwara zishire. Duhagaze mu ijambo ryawe riravuga ngo ubwiwe niwe yatwara indwara zacu, akikorera ubumuga bwacu. Twara indwara, ikorere ubumuga, abantu bawe bakire mu izina rya Yesu Kristo. Bimeze nk'imisozi, duhagaze mu ijambo. Ewe Zerubabeli, wa musozi munini we, uriyitika imbere ya Zerubabeli. Zerubabeli arahagaze, Zerubabeli ataritse ikiganza, Zerubabeli arizeye. Haleluya! Wa musozi munini we, haleluya! Uri imbere y'umusavyi w'Imana nzima, uri imbere y'umusavyikazi w'Imana. Uriyitiki, vaho, randuka, kugwaho, abantu b'Imana bagende bemye. Haleluya! Turagushimiye Mana kuvuga ngo intambara si yanyu, intambara ni yanje. Urakoze kweje kurwanira ubwoko bwawe, urakoze kubuneshereje. Turasenze kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amena. Abumvise amajambo y'Imana mwese mukakira, Imana ibatsindanishirize. Muvuge ngo amena. Murakoze.